Mbega mu Burundi ivyo mabi akorerwa abakenyezi vyoba ari vy'ubu gusa? Umwigeme w'umurundikazi kuva akiri muto yarangwa no guca bugufi hamwe no kubaha abantu cane cane abagabo. Ariko nubwo vyari uko, hari imigirwa imwe imwe yakorwa n'abagabo igasa nk'iyihohotera abakenyezi. Muti niyahe? Hari umugirwa wo gukazanura utarubereye na gato, aho umugabo yakora imibonano mpuzabitsina n'umukazana wiwe ku munsi y'ubugeni bw'umuhungu wiwe. Hari n'uwundi mugirwa wo guteka ibuye rigasha wari mu mico y'ikirundi, aho umugabo yategeka umugore wiwe canke umukobwa wiwe gukora imibonano mpuzabitsina n'umuvuzi w'imiti kama kugira ngo umuti bamuhaye ukore. Siyo gusa, hari n'uwundi mugirwa utarubereye na gato ariko waboneka nk'usanzwe mu mico y'ikirundi witwa gukanda umuvyeyi. Uwo nawo umugabo yakora imibonano mpuzabitsina n'umugore wiwe akiva kwibaruka. Iyo migirwa yose uko ari itatu yakorwa ukuri kwamye, kandi nta mugore canke umukobwa yari afise uburenganzira bwo guhakana. Kuva aho iterambere riziye hakaba amategeko agenga igihugu, iyo migirwa yose uko ari itatu yarakuweho mw'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 1/13 ryo kuwa 22 Nyakanga umwaka w'2016 rivuga ku kurwanya no gukinga amabi afatiye ku gitsina. Mbega bavuze iyindi migirwa ya kera yoba yahohotera abakenyezi?